What's up people, what's up guys, bakunzi ba Menya N'Ibi Média n'abakunzi ba Breze Journaliste. Nkuko twabibemereye turi muri rwa rugendo mu gisagara ca Ngozi ku gasaka kwa ina Runyonga. Uno musi rero twabaronkeye mwe mu ba artiste babikora neza bigashimwe ngaha muri industry ya Plus 257, akaba ari numwe mu ba rapper bateye ubwoba bakanganye ngaha muri industry ya Plus 257. Ebana mona mituraguha ikaribu muri studio za Menya N'Ibi Média. Ya ni fresh sana man. Ya dushaka rero widondora no munsi ndazi kuzwi ariko turashaka yuko widondora nabandi bagikeneye kukumenya canke abakurikirana Menya N'Ibi Média bamenye neza na neza no munsi turi kumwe nani. By the way nkuko vyamani the King Fezi Rappa, abeshi bazi kuzina rya Fezi Rappa. Ya urumva uvuga ati ni the King Fezi Rappa, abeshi bazi kuzina rya Fezi Rappa. Ya wisa ayo mazina kubera iki the King? Bro nibaza yuko wobirihira kugira ngo ndakubwire impamvu yatumye niyita Fezi Rappa. No linda kubirihira kugira umbwire izina. Bro niko biba bimeze kweli, niko biba bimeze. Nimba ubona niki kiganiro nakigwaye kubusa. Sinibazo bimbaze kubusa. Ewe okay, uno musi rero twatemberera mu gisagara ca Ngozi aho twashoboye kumva amakuru yuko hari umwe mu ba artiste bakomeye cyane babikora ngaha ku gasaka kwa ina Runyonga bigashimwa mu mudiho wa hip hop, aho mu misi heze aherutse kuza mu gisagara ca Bujumbura akora kimwe mu bikorwa bikanganye vyimirije kuzosohoka mwino misi. Bana uno musi rero turashaka Fezi Rappa, King Fezi Rappa. Ya ntabwo ari King Fezi Rappa, ni the King Fezi Rappa. The King. None iyo bashize ko iyo determina the King ko twumva arabami benshi. Urumva de erega de igiye bavuze a king n'umwami umwe mugabo bavuze the king no kuvuga bacavuga the kings. Ya no kuvuga ukuntu ibintu bimeze bro, impamvu hajaka ko kantu the king nubwo utabirihiye ndabigusigurira. No kuvuga de ni ikintu kigaragaza ibintu byinshi mu rurimi rw'icongereza, sivyo? No kuvuga rero hari abandi bantu biyita ba king, ariko je niyise the king canke banyise the king kuko babona yuko impano yanje ishobora kuyobora abo bandi bose. Dusanzwe tuzi yuko mu Burundi hari abarapere benshi, ariko wewe uravuga yuko wahisemo kwiga witwa the king kugira ngo ushobore kuyobora abo bandi bose. Niko biba bimeze man, kandi uru microphone rwawe ruriko rurandemera. Ingorane y'abarapere niyo rero. Turiko dukora ibintu bitagase acashaka ngo bari wayobora. Oya ntacu no musi wahuye n'ubundi muntu ashaka kumera nkawe muga mutanganya amanyama, ndabizi yuko nawe n'uburenze. Ama rero Fezi Rappa no musi uheruka kuza mu gisagara ca Bujumbura muri Vacation Boy Record. Niko biba bimeze kuri basha jewe nahaciye numva yuko hari umuntu ahejeje kuva mu gisagara ca Ngozi aje kuhakorera ikintu gikomeye, mbere umuzigo ubashobora kuba yarawutahanye, ahubwo umwanya n'umwanya dushobora kudusesekamo ari indirimbo izotuma ivugisha benshi. Uno musi rero turashaka kuyiganirako. No kuvuga nubwo mwoyiganirako canke tukayiyagako ibintu bisanzwe kuko amaherezo n'amaherezo izoja hanze man. Gusa ikibazo nagumye ndakubwira man, iyi microphone yawe yandemereye, reka ndayishire hasi. Tuyigumye? Reka ndayishire hasi dukoresha iyo yawe. Jaigane ya rap. Okay, uno musi rero turashaka kubitubwire. Tubwire rero kuyo song yawe ukuntu abarundi rero bagiye kuyakira n'ingorane igiye guteza muri bamwe n'abandi. So nta ngorane igiye guteza, ahubwo novuga yuko ije guteza uruhagarara mu bantu bivanye by the way n'ibikorwa vyabo. Niko no bivuga. None iyo ndirimbo yitwa gute? Ije kuvuga kubiki cankwe ije kuvuga kuri bandi? Okay, nimba ta TV ukurikirana canke nimba tambuga ngurukana bumenye ukurikirana, iryo zina ry'indirimbo sishobora kurikubwira kuko nawe usanzwe urizi man. Je ndashobora kwandariza muga abakunzi bamenya N'Ibi Média n'abakunzi ba Fezi Rappa, the King Fezi Rappa bose so kuvuga ngo bararizi. Jere naje kugukoresha ikiganiro no musi kugira ngo ubivuge bavyumve. No kuvuga izina ry'indirimbo nkuko bisavye, indirimbo bayita nje kukuvugako. Nje kukuvugako. No kuvuga iyo ndirimbo nje kukuvugako. Sinzi kweri kabisa. None uje nje kukuvugako. Sinje kuvuga kuri wewe. Oya. Bande. Abo nyene nibo dukeneye kumenya bande. No kuvuga biracari banga ariko gusa
by the way hariho nka bamwe na bamwe ishobora nko kuvugira ngaha kuko nubundi yaducinya ayo makuru rero okay bro hama nkuko nakabivuza indirimbo nayisenje kukuvugako ije kuvuga ku bantu bagiye batandukanye aba promotari bo mwebwe aba journaliste abadada bifata fo abadada biyambiza sivyo n'abahungu biyambiza abo ntibari n'abahungu biyambiza n'abaririmbyi bagiye batandukanye hamwe n'ababaririmbyi biyambika amajipo bakisiga marabero ku muntu kandi abita aba predators nibazo cawumva abona ashatse kuvuga rega ndumva indirimbo zavuri gucanishamwe na benshi mugenzi bro navuga yuko umuntu wese abayeho kubw'Imana nta muntu abayeho kubw'uwundi muntu kuko novuga yuko upanga ivyawe Imana nayo igapanga ivyawe nuko shobora ni nkuko unya indirimbo nje kukuvugako haheze igihe kirekire abantu bumva ngo izoja hanze nubwo haje harazamwe utugorane tugiye dutandukanye muga gusa by the way nibaza yuko ko biri kose indirimbo ubu yaramagiye kuboneka yose tu aho nyene turashaka kukubaza ikibazo ca mbere Fezi Rappa ni indirimbo twari twiteze igihe mu gihe giheze ariko iyo ndirimbo tuza kumva audio ya Fabirove Kamirigado avuga yuko igikorwa kitashoboye gusohoka kubera imvo zuko ivyuma vyo muri Ducation Boy Record byashoboye kugira ikibazo ivyo bintu wewe urumva nk'abakunzi ba Fezi Rappa n'abakunzi ba Ducation Boy Record yuko bavyakiriye gute no kuvuga studio yiwe yaribwe imagine kwibwa by the way yibwe nyene n'umuntu nawe atotahura yuko yoyiba sivyo kuko studio yiwe yibwe n'umuproducteur yamukorera ariwe bitwaye yipi nkuko amakuru nanje ndayafise nkuko nyene hama rero indirimbo bica biramera nk'ibigorana ariko gusa indirimbo yaraheze aho merukira mu gisagara ca Bujumbura novuga yuko nije mu artiste wo ngaha Ingozi ariko akoregwa n'umu producteur cyangwa umu producer hano mu Burundi akaze cyane gose wanagomba na hari y'Ibujumbura iwanyu novuga yuko n'abantu bakeya bashobora kumwubahuka umu producer muri Ducation Boy Record niko biba bimeze bro ni ndi wo muntu uvuga yuko ibintu vyiwe iyakoze atawusubiramo bro bamwita DJ4 mwakora ya mafro ya Fabirove si yakora gusa oya gusa niyo kenshi ndamuzi n'abarapere benshi gusa ashoboye mudiho wa rap kukora gusa bro abarandi ntiyumviriza no kuvuga ukuntu ibintu bimeze reka ndakubwira ikintu kimwe jewe nimba ndirimba rap sivyo nuko ariyo mpano ya Jeffise sishobora rero kuja kuvyonga R&B ivyo nibibaho sivyo uri kuranegera no kuvuga rero nawe kubwuko yabonye yuko atakindi kintu yoja kuvyonga yihebeye gukora iki gukora rap aho rero nyene tukiri ngaho turashaka utubwire wewe uri mu artiste wo ngaha ku Gasaka ibibera ku Gasaka urabizi bitari bike turashaka rero utubwire umuziki wo ngaha muri rusango ukuntu wifashe haba muri hip hop haba muri R&B ukubona vyifashe mu gihe tuzi yuko aha harabaririmbyi benshi bateye imbere mu Rwanda n'ubuteye imbere acahitamwe kuhakwepa Dende muririmbyi ziyateye imbere ngaha Ingozi aho turavuga nk'abaririmbyi nka Masterland from Master Music na Jadix the Braka bashoboye kuja hari Bujumbura mu gihe tubona nawe ama studio yo ngaha atari ugikoreramwo kenshi twari tukuzi muri Victory Media mu urumva kugeze kwa Fabirove ntabwo ngeze kwa Fabirove oya ahubwo je nateye intambwe kugira ngo shikira umu producteur sivyo w'indoto zanje kuko novuga yuko je indirimbo zanje nkora kenshi nizo kudisinga bivanye nuko nakoze indirimbo yo guhanurana aba journaliste canke journalism nibayivuza camitamwo kuririmba vya bintu mbona uti vyozoncira inzira sivyo ubundi bwo bw'impano ndayifise impamvu rero nahisemwe kuvuga ati ndavuye ngaha Ingozi ngiye gukorera mu gisagara ca Bujumbura si kuvuga nabo yuko badashoboye ngaha barashoboye ahubwo gusa nashatse ntere iyindi ntambwe kidogo kuko haheze imyaka myinshi cyane gose ishika nko ku myaka 8 ngaha Ingozi
n'aba ba legend bose bavuga ngo n'aba legend uza kuvuga ngo muri legend atani igikorwa na kimwe afise mu myaka 8 yose none uwo ninde ga Fezi Rappa aburi kuravuga Masterend numwe mu barivyo aherutse gusohora indirimbo yitwa Smile kandi nimwe mu ndirimbo zavugishije benshi nubwo urubuga rwe rwa YouTube rwashoboye kuyibwa. Jadix the Braka numwe mu baririmbyi bakoze ibintu mbera na Fonda Billy Man Boy baza kuyimwiba. Uvuga gute yuko abo bantu ataraba legend bo ngaha Kamena? Ya Masterend ndashobora kuvyemera ariko muri legend nuko abafise icafashije abandi. Sivyo? Nawo uwo Jadix tuje ngaho hanze tubaza umupeti nomwe twumve yuko ari umuzi Imana. Aho usanga n'umubo wavuze Karimu ndamuvuga atawenze. Okay, turahera rero wavuze ko indirimbo yawe yitwanje kukuvugako. Abantu baje kuvuga ko wavuze aba promoter, aba journalist, abaririmbyi biyambiza, abagira iki duhere rero mu ba promoter aribo twebwe, aba journalist aribo twebwe. Aho hantu rero ikibazo ca mbere nshaka kukubaza kuri ico. Yego. Twebwe waje kutuvuga kibiki yaho dufise ingorane nyabaki yaho natwe tuvuga ko kugira udukosore cyangwe Okay mani mwebwe impamvu naje kubavuga ko cyambere nta ndero mugira karabaye najewe nawe urimo aho rero urumva naje guti ndero ngaha so kuvuga ngo waje guti ndero hajya guti ndero so kutukana gusa oya no kuvuga hari ikintu bavuga ngo nubwo wojya indya nyinshi ugahaga sivyo buryo bukoze icaha icaha ciki cyuko ivyo uburi kurajya ukarenza urugero hariho ubundi yogira iki yobifungurirwa yabuze iki yabuze ivyajya no kuvuga rero impamvu wenda kubwiye uti nta ndero mufise mwebwe ku ma media yanyu hama ko babandi nyene haguma ko babandi ukamenga nta bandi bantu bafise impano bahari Imana biravana mona minone nk'ubu basi dufate jewe narumvise ko Fezi Rappa ari umwe mu baririmbyi bikora neza ngaha bigashimwa niyo mpamvu naje kukurondera none umuntu ntaza bahari yepfo mu misozi no mumenya gute ya ni ngombwa umurondere bro arega no kurondera turondera ufise aho yigejeje none reka ndakubaza ikibazo kimwe promoter gisiguri iki umupromoter wo gupromoting ibikorwa by'abantu mugabo sone pas n'importe qui kuko ngaha hari abantu benshi bazi kuririmba ngaho mibarabara uwo bogenda wese ntiyobura amafronka atatagute mugabo bose ntiho cufata ngo ba promoting ntavyo wovamwo monana no kuvuga ukuntu ibintu bimeze je urabona no munsi wandondeye kandi nibaza yuko niki kiganiro ntaco naguhaye kubusa ndavyumva sivyo mugabo hariho ubundi muntu bro ushobora kuvuga ati je urya kuko ntabona aho yoca kugira ngo ashike nkumbure hano reka ndamufashe we gushika ubu nibangaho maje gufasha atari jewe jenyene nkubu naho nyene umviriza banza tuvugana ukuri mu majambo make kirazira mwo kimwe hari ikintu bitwa corruption mu cankwe droit ya journalisme muri journalisme iyo ugiye gukoresha ikiganiro umuntu ari kuba muhaya amahera ahavura kubwira ibitandukanye n'ivyo wawe yiteze kuko aba yabaye korompi niyo umuntu nawe aje kuguha ikiganiro yaguhaye amahera uhavura usanga bamukoreye ibitari vyitezwe kubera ko haba hari umwe muri mwebwe yabaye korompi mu majambo make twebwe aba journalist ntidukora kugira ngo duhabwe amahera namwebwe ntitubarondera kugira ngo muduha amahera no gufashanya kuko utabayeho none no promoting abandi je ntabayeho wowe ibikorwa vyawe vyogenda gute twese ni gufashanya bro tugende etape par etape wewe wajuve bojombura wajuje kurondera makuru yanje canke hariho nabandi wajuje kurondera makuru yanje je mu majambo make wewe uri muri benshi turiko dukorana kuko ndi muri Media Tour ngaha mu gisagara ca Ngozi ndiko mpiga aba artiste bafise impano zitandukanye kugira ngo dushobore gukorana numvirize aho ibikorwa byabo bigeze naho bamwe nabandi bagiye bidoga ariko gusa abatari bake turamaze gukorana YouTube channel ya Menya N'Ibi Média mwino misi giye kuzura ku bantu b'Ingozi bafise impano zitandukanye nkuko ndabikora Ingozi nahandi ndagenda mu zindi ntara za Gitega za Bubanza hose ngiye kurondera impano zitandukanye kugira ngo dushobore kugira ico dufashanije kuko sije ndabafasha gusa nabo baramfasha kuko we Fezi Rappa mbwiye ivyimviro vyawe nanaka kambwira ivyimviro vyiwe ndabikusanya nkakuramo ikintu niyo mpamvu rero no gufashanya mu vyerekeye vya industry ya plus 257 monana ya ndagutahuye bukebuke naho nyene sindagutahura fresh ndisigura kandi rero tuje ku ngingo kuko ubu novuga yuko twari tukimeze nk'abariko
barahazika mu bisanzwe Ya. gapana guhazika vya bintu Oya, byo ntacyo. gufatana mu mashati Oya. bro bazari Okay. cyari cyo cyose wifuza yuko ndakwishura ndacishura turashaka kugaruka ku vyerekeye iyo ndirimbo yawe nje kukuvugako twebwe abapromota watuvuze ko kumva nyabaki nabivuze sivyo hariho ijambo bavuga ngo uburya uvuze urukundo wo kumva ngo ni urukundo gusa ariko urukundo ugiye gusambura amajambo arimwo ni menshi cyane gose bivanye naho ruvugiye navuze ngo nabavuze ko kukatandero mufise hama ayandi majambo arimwo noba naravuze tegereza indirimbo zoyumva mbe iyo ndirimbo izosohoka ryari ya no kuvuga indirimbo nibaza yuko gusohoka kw'indirimbo ni aho nyene Fezi Rappa uratubwiye yuko indirimbo yawe nje kukuvuga ko izosohoka kuri 25 z'uku kwa mbere iyo ndirimbo izosohoka ari audio gusa canke izosohokana n'amasanamu bro ninde yakubeshe yuko Fezi Rappa yosohora indirimbo ata video ifise ivyo ntibibaho mbe Fezi Rappa afise indirimbo zingana ya Fezi Rappa afise iyi ndirimbo igirigire kane man kwanza gatanu zose nizo kudisinga cyangwa harimo n'izindi zo guhanura nk'abantu we nakubwiye yuko indirimbo yanje ya mbere nari nayise amahausingi hariho abajournaliste kanaka batumye izimira kumva nyabaki kumva nyene zabo zimihonyo kumva zimihonyo none yo ndashaka Fezi Rappa batubwiye ko ari umuraperi nkaye ari kutwakiriza akapera mu kwidonda ndashaka rubanza kubite flow bumve Fezi Rappa neza na neza wari we ya Fezi Rappa neza na neza wari we ndibazo kicumva izina Fezi Rappa bacane rero bumve neza na neza za rap kanye ya ni ry'abandi aho nyene rero ya nubwo twova muri rap tukaja muri kaci nije mu rapere mbatera kiki gabo rapere bufise imitima y'ibisigo bwanka kutwandikira amazina kubera inzigo bukibaza ko ari bwo bwaturemeye imihogo bufise imihonyo nk'ikirori c'ikiraro nibaze kwiyongeso mutaye hawe na nyoko kuko abavyeyi bafise umutima wohoraho w'urukundo w'ibibondo utandukanye n'izo nzingo zituma impano zacu ziba mu buroko kandi dufise amaboko iminwa n'imihogo microphone ndaje burya nkuvubure gutyo bwaburapere bwikina amatavu kuri stage yo kugasa kambusubize mu mwonga kurima sidabuvuza amazina nzobuvuga nkubita kama kawayidusha kunyite Fezi Rappa ya Fezi Rappa ukugasaka kwa narunyonga ndaki bro chabo nogori ibyo bimeze kwene niko biba ndashaka ko iyo ndirimbo nje kukuvuga ko nako ducishiriza ko gatoya ya indirimbo nje kukuvuga ko ntabwo no bacishiriza ko na gatoya nta na gato ahubwo niyo kuba ndayibacishirije ko umutipe bitwa Temji ahari kuko ni korabo yanje nawe ndazi yuko abimenye yoca afira ndaye Fezi Rappa mukuri ndashaka kuducishirize ko gatoya Fezi Rappa wapi kwi amare Fezi Rappa aho nyene tukiri ngaha umuziki w'ingozi ngaha muri rusangi we ubona abaririmbyi abapromota bavyifatamwe gute n'urudubi rw'imikosha abapromota mu Burundi kubera iki frema kubera nagucishirije ko gatoya muri ya ndirimbo tu none aho mugabo uri kuraduha ama proverbe ntabwo uri kuraduha icuzwi ya nukuvuga nuko nyene ibirenze kuri ivyo n'urusaku yirindirana igishika nkuko nanje ndayirindiranye igishika nubwo ari jewe nyene yo man ya aho rero nyene Fezi Rappa twagiye duhura na benshi mu artiste b'ingozi bagiye batubwira ivyerekeye yuko abantu bo ngaha bajejwe kubakorera promotion batariko bavyifatamwe neza cyane yuko hariho abantu bamwe bahonyagirwa n'agateka mbere ugasanga n'ibikorwa byabo birahitamwo kunyegezwa n'ubwo ukoresheje n'ikiganiro akagifutira mu nzira ivyo bintu urabivuga ko iki mu gihe twahuye na benshi bagenda bavyidoga ko yuko ivyo bintu bihari we nawe wowe ubizi cankwe dushaka point of view wawe bana abantu bose bo ngaha ino ingozi abajournaliste abafise ibiganiro vyo muziki ku maradiyo kivuyemwo elema zitatu gusa abandi bose ni mihirimbiri ndakesera kumva nyabaki kumva zoko baturiye gushika ku magufa kumva zoko babariye gushika ku magufa sigura re
so ndakubwiye ati baraturiye gushika ku magufa nibaza yuko ari ikintu cumvikana sivyo urabona iyo Scania ikugonze Scania ugonze na Scania bitandukanye nuko wogongwa na Probox urabona rujya Scania rukugonze ruba nyene bufyo nyange muga Probox nubwo igufyo nyanga haragera yahigeza rero iyo mihimbimbiri mvuze iba budufyo nyange ndakeseri niko bimeze mu muziki wo ngaha ingozi ndake none monami mwebwe mubona aho bahabura iki kugira abo bantu babagirira ivyo cankwe amakosa na yabo gusa cankwe namwe hari amakosa kerekonke mushobora kuba muba mufise bro jewe nta kosa na rimwe mfise ndashobora kuja muri studio isambare rya record video ndibaza urabizi sivyo ariko nagira kwitura umujournaliste cyangwa umupromote cyambwira ati ngo kora mu mufuko nakora mu mufuko nkamuhaza 30,000 zanje menga bari nk'indayo menga mbangiye gushorera indaya amani indaya niyo giye gushorera nkuko nama ndavyumva uyiha amafaranga hama mukavanako usubiye kuyikenera uyishira yandi mahera nabo rero niko bameze no kuvuga umukeneye usivye no kuvuga ngo gufuta ngo ico kiganiro ngo muba mwakoranye so kugifuta gusa ahubwo we muragikorana ijisho rikabiryoma urumva hari ikintu bitwa ganyaganye usanga nawe harakundi kuntu aba bifatamwe kuko umuntu wese ni wamenye uko agera akazi kiwe ariko gusura urashobora gusanga umwe wese afise ukuntu akora akazi kiwe urumva ntawo kwinjira muri code deontologique y'akazi k'umuntu burya nawe nk'ubu wo mwegera ukamubaza impamvu hari ubwo yo gusigurira none indenegera uba yakugiriye ivyo bintu uyuwe uramubaza ati nta numwe nta mu journalist ahari nta numu promoter ahari sivyo usivye abo batatu nakubwiye bonyene bande none ko utabavuga amazina hariho umu journaliste bitwa Popo Tiger radio Ntumbero FM uwo ntawenzi hakabaho n'umupeti bitwa Artire akorera kuri TV agasaka web TV uwo ntawenzi nawe uwo no mu promoter undi muntu novuga yuko afisa gatima ko gufasha umupeti bitwa If akorera muri Victory Media producer ndamuzi umuntu nawe nyene yameze nkuko nyene nubwo vyaciye bimera nk'ibihara ni NJ uje yaririmbye utujede ndamuzi urumva abo bantu bose ndiko ndavuga abo bose ndiko ndavuga babiri n'abanyamuyinga abandi babiri n'abanyengozi sivyo abandi bose basigaye ngira ngo uraba ubuza kumbwira wese isiri yaze yuko mvuga ukuri kwiwe ngaho imbere ya kamera oya ntacyo kuko nta n'amahera ya publicité barishe ngaha umwe wese amenya akazi kiwe jewe ndi breze journalist muri Menya N'Ibi Média tuzi ivyo tujejwe oya kandi atamahera ya publicité barishe nabaye mix kugira ubavuge nuko iri yakerekeshotse ki nuko bafise ico bamaze muri uno muziki basi ntacyo urashobora kubavuga hamwe ukavuga n'ingorane babateye ngo nazo nyene ndazivuga tubwire nababwira iki izo nani ntuvuze kugira ubavuge ingwiza murongo ya mbere ni Sibobo akora ku Muco FM from Sibobo Empire uri kura Sibobo Empire none mbeshe je Sibobo ndamuzi kuko n'umukompatriote wanje afise rebo yiwe itunganya n'ibiteramo ngane je bo ndibaheruka gutunganya butanyerera dance competition ni ibintu byakoze amateka ngaha mu gisagara cangozi ayo mateka byakoze naya butanyerera dance competition ni higanwa ryateguwe na Sibobo eske tutararengaho iryo higanwa ryaraheze canke ntiryaheze ryaretse guhera kumvo z'imvura yaguye ku munsi wa gatandatu ibujumbura ko hari giteramo caretse guhera gute bivana n'ahantu ahantu cyari kubera hotel Belvedere mwese murayizi ukuntu hubatse ukuntu hameze sonorisation bahereye mu gitondo bayitegura gushika ku mugoroba aho ibirori byotanguye imvura ikiragwa ibintu bihera nkuko ariko Sibobo ku makuru yashoboye kumpa yaravuze yuko yavuganye n'abadanseri imigwi 8 yari yato kugira ngo bamenye uko bagiye kuvyoroganya hakaba ari nasome kanaka yashoboye kubemerera hakaba hari n'ibindi bikorwa Sibobo Empire igiye gutegura kugira ngo mwebwe
abashoboye gutorwa muze mugire ico murose muri ivyo bikorwa si bobo impa izobifise muronke n'akazi mu vyo si bobo impa izobigira gutegura. Ndakubaze ikibazo kimwe ico kintu uri kuravuga ngo ni ca si bobo impa ico kintu twe tutazi ngahe Ngozi birashoboka ya sivyo je ndamuzi kuzina ryiwe rya si bobo uri kurantegera naryo nyene iryo zino wari muhaye ni nkuko yamuhumangiye man kumvo nyabaki kumvo zuko afise umutima mu bumenga yarerewe mwishamba. Fezi Rappa donc wewe uri umuraperi ujya nawe mu journalist ntegera ikintu kimwe sivyo impamvu nakubwiye uti ivyo byose yateguye ni kinyoma sivyo kandi uko kuvuga ngo shongo yapfuye vyahe isho nyinshi zabaye ngahe Ngozi sivyo imvura ikagwa zaraba ndakubwire shotse rutana zigahanya zabaye imvura yaguye kandi zikana n'ahantu none nkwategura igiteramo muri Zoom nico kimwe no wagiteguriye muri Belvedere iyi Ngozi ndayizije uhera nkikira umupeti sivyo kavukire yanje nahe Ngozi birori vyose vyahaba je nari ndabizi nubwo ntabijamwo bimwe na bimwe nkumbure narabibona eske muri Belvedere ko hariho n'ahantu wo kugama sivyo aho kugasaka aho iyo teri yo bakiniramo umupira ba kidumu ba satbi sivyo ko baje gukoreramwo show hama imvura iragwa sivyo urumva barayikoze nubwo bahomvye ntibatakaje uwo mwanya wo kuva iyo bavuye ngo bazoza ngo babisubiremo sivyo urumva ahubwo wewe niyo tekinike yiwe utigute yama yateguye amarushanwa agiye atandukanye ku maradiyo nirihe rushanwa rirarangira sinkunda gukurikirana ibikorwa vyabo cyane kuko nanje ndabikubwiye kuko ariko gusa ico nabonye ihiganwa rya Butanyerera dance competition narashoboye kwitabira kandi ndabona ibitari bike. Okay, we nimba iryo higanwa we wararibonye kukiri tarangiye mbazuti kukiri tarangiye sigura ntaco twumva kuri ko bagutandukanye niko tu impamvu ritarangiye amarushanwa yo yabera ku maradiyo yiwe kukatarangira yamategura nandi marushanwa abera ku maradiyo ntarangiye kukatarangira duhe nk'akarore kuberiki irushanwa je nari ndimwo 2019 kukiri tarangiye ryari rivuga cyari higanwa nyene y'ibintu byo gusponsoriza abaririmvye none ryaretse kurangira gute ntumbaze impamvu ni wayize kandi rero ubwo kuja mu mahiganwa yiwe uratanga amahera ndakese yamara kuyegeranya ngo arabafashije abagufashije byaje nk'ubu wewe wotegura ihigano kwinjira ku radio kugira wiyandikishe 10,000 hiyandikishije abaririmbye 50 nanga 50,000 ibihumbi 500,000 none tuvuganye ukuri ugira we nta bindi bintu bimusaba vyama 500,000 ku radio bica bigusabika iradio ni yawe champion sivyo iradio ni yawe ni wiyikorerako sivyo nimba ari sponsor iradio ivuze ati ndagusavye sivyo nibaza yuko iradio ari wiyikorerako na 500,000 woyiha ariko umenye nawe ko abifatira umwanya ariko arabitegura umwanya wo arandikisha amafishe agatanga ama publicité yo kubivuga afishe yakoresheje nizi none wowe wabimenye gute ko ico gihe jewe impamvu nabimenye nuko numviriza radio ico nico cambere sivyo urumva nta kindi kintu catumye ndabimenye oya none umupeta adafise telefone yo abimenya gute ntibiba bo jewe nk'uyihiganwa rya Butanyerera dance competition ni bimwe mu vyaciye ku maradiyo vyongera bica no mu myandiko no ku yandi zindi mbuga zitandukanye ariko wowe gusa dusanze ukuri tuzi gutandukanye nuko wewe uzi reka ntaco tuzokontakte si bobo nawe kugira ngo ico kibazo akivuge ndasaba yuko mwo mumpuza nawe basi imbere ya kamera sivyo kuko je ukuri kwiwe nubwo atabintu vyishinze ndakuzi ikindi kibazo niwe wandemiye umviriza aho nyene tukiri ngaho turazi ko abarapere benshi bakunda guhiga kwandika izina mu mabifu cyangwa mu mabase ubwo ntiyo bari base uri kuragirana no mu journaliste kugira ngo wewe ushobore kuyandikira izina mu gihe tuzi ko abandi benshi babarapera ariko babikora bro ntegera kandi unyumvirize je sinoba ndiko ndandika izina kuri si bobo kuko ntacafasha nta na kimwe ariko
n'ubu ndabivuze ndabisubire si bobo inzigo afise nibaza yuko atayihawe na nyina na se niko nobivuga kuko yoba yayihawe na nyina na se wiwe uca wumva ico abavyeyi biwe bari barico kurantegera bro umuziki wo ngaha Ngozi si bobo ari mu bantu bawuriye nkuko akarorero radio Muco FM urayizi kuva kera kijya kiganiro camye gifise nde si bobo menga narine mugisha yarigeze kuba gikora arine mugisha niwe yanya afise kijya kiganiro we warabona arine mugisha afise kijya kiganiro muziki wo ngaha Ngozi ko wari umeze kubera ntabaye ngaha Ngozi kenshi ngenda kizi David irakoze akora ngaha manzurindire tugarukire hagufi sivyo wendi wigeze uba ngaha Ngozi ariko nagerenda gutera inkuru umuziki ibujumbura wavugwa uvuye hehe aho Ngozi sivyo kuki umuziki wo ngaha Ngozi wazimanganye guhera 2012 kuduga sivyo gushika nko mu ma 2017 nkuko si boba cakiyijya radio agacakira kijya kiganiro umuziki aciye ugenda uragira iki urasubira inyuma uti gute kubera iki amafaranga utayampaye ntacyo bigize iki ntacyo bimara akarorero umugwi irimbo focus nuzi irimbo focus wa Jizo nakwize Jizo nakwize eske bajya barabaye hiti nta hiti barabaye hiti kuko jende ukako Jizo ari nawe yatowe muri we my entertainment okay kuba rero barabaye hiti babeshejwe hiti nande ko nzi ngaha Ngozi hari izijya ndirimbo zabo zisohoka cyangwa mwakijyagiye hari radio Umuco FM sivyo yonyine niko no bivuga yego ikiyagihe yari yoboye kameme sawa ni nayo yabandikiye rijya zina bari bafise ariko uno munsi ntuzenya ntakora Jizo ntakora nta bikorwa byemperutse kumva kwizi ntakora sinzi wewe ni yateye kubera iki batandukanye na management yahora irunda kwa amahera nde none iyo management yabo yo yari ivyo birakuraba je ndiko mvuga ivyo nzi sivyo kubera iki amahera bahora baha urya muntu si bobo bavanye bakavana niyo management yabo yaciye abatanka kanuka bro izo bezi reka tuzihoze ntitwozivamo zihebe gute kandi urumva oya wavuze aho twari kuri si bobo ntacyo nawe tuzomuhamagara asigure nivyo yabangombwa tubahuze hama wavuze indi erema iyo erema yindi navuze sinzi yuko wayimbwiye jewe aba journalist bo ngaha nzisi benshi aba promoter nzi nakubwiye ko hari hawo wavuze nzi nabo ntazi jewe rero mfatiye kuri uyo wenyene gusa sivyo abandi baca biyumva abandi nabo baca biyumva sinumva ukuntu umugabo wijunja n'ijambo sivyo ashobora gutuma ikintu cy'umuziki ngahe Ngozi gihagarara bro je ndakubwije ukuri si bobo nguda ifite amaje kunkorera arabizi sindinze kubivugira imbere ya kamera ariko agira imana walayi jewe singera aho shaka gushika wabona yuko nanje si bobo ndamwituye neza yangiriye oya nacho ivyo ni bezi y'abaririmbyi n'abajournaliste kuko mwebwe murakenera niyo urumva hari gihe bishika umwe yakeneye ikintu kuwundi bikanka ucu usanga haje mu two tuntu ariko gusa Fezi Rappa tukiri ngaho nyene akandi ga freestyle nega legend king Fezi Rappa wamagumva dapama magare vina zo kugasa kunyite papa si papa mukurapura vye nabi no kubamba unyite Fezi Rappa nkwite madafaka nimba upinga unyite kids kenza mukurapa paka buja niga fisu bumara nkubwasa kaba kayinjira seye de arisha babu rapu yanje ni befu mwe mu wajene Kristo nubwo woja mu bapfumye gyitanye nk'icumu ni je ntege kiyirapure kandaba hena mapusha kuzobibaze ifu dito paketo gize beat gize vina gize flow koko dikizi kenza kuri vina no bacana muracara bana yaco mususumira jakota nkeneye n'uruhusha rukomoka kwifaranga nandika amateka kubagendana n'amakengara none ko mukuririmbo menga gana Fabira ubu
ya ntabwo ndamwigana ubwo nje niyo mpano yanje bro abenshi gusa barakunze kumva yuko menga rap yanje ni nkiya Fabilove je nanje ndavyo turatandukanye by the way. Hama rero Fezi Rappa turiko turangiza ikiganiro ndashaka yuko wogira akajambo usigiye abakunzi bamenya N'Ibi Media n'abakunzi b'umuziki w'ingozi n'abashaka kwikosora muri rusangi kuvyo wavuze abumva bakogwa ko kugira ngo indirimbo yawe ntizozikomeretsa abantu. Ya abo kwikosora nibikosora abatokikosora nabo bagume kwa kundi nyene ariko hari umugani baca mu Kirundi iti inzira z'Imana zirenga igihumbi. Umuntu urashobora reko kumuzibirira inzira imwe zibiri zitatu zine zitanu ariko wumva izindi zose yuko ziguma zigiziki ziguma zifunctiona mu Kirundi ciza ziguma zikora. Hama bakunzi bamenya N'Ibi Media n'abakunzi b'umuziki ndundi canke n'abakunzi b'umuziki w'ingozi bumve isongeje kukuvuga ko uwizobabaza uwizoryohera muze mu vyakire nkuko nanje navyisanzemwo. Hama ndababwira uti ijoro ryiza aho muri nimba ari mwijoro no murango mwiza aho muri nimba ari ku murango wewe uri kurakurikirana kino kiganiro nubwo atari genda bitanga ivyo vyose. Ya aho nyene tukiri ngaho dushaka kwibutsa abakunzi ba Menya N'Ibi Media n'abakunzi ba Fezi Rappa yuko boja ku rubuga rwa Fezi Rappa asanzwe ashirako ibikorwa vyiwe bo rutora gute gwitwa gute? Ya kumbuga zanje zose ni Fezi Rappa. Uko nyene Fezi Rappa Fezi mu Kirundi uko nyene ucumva. Hama Rappa naco apana Rappa nyene kujya mu kizi rapper apana rapere kujya bakizi ni re ijya rento ya na a na pezi biri na a Rappa ya aho nyene Fezi Rappa tukiri ngaho wavuze ko indirimbo zawe zose uko ari zine zifise amasanamu. Ya no kuvuga nakubwiye ikibazo gihari iya mbere yaratakaje ariko izindi zose zifise amasanamu kandi ziri ku rubuga rwa YouTube. YouTube ni Fezi Rappa. Ya inyuma yo ndirimbo nje kukuvuga ko ikindi gikorwa gitekekanya gusohoka ryari? Ya bikorwa mfise ni vyinshi n'amakora bagi yatandukanye ayingozi ngire ndabamerere nabi Imana. None indirimbo zose usohora nizikomeretsa abantu. Ya no kuvuga ukuntu ibintu bimeze bro. Nihaye hangiro ryuko nzoshika ku ndirimbo zitandatu zose ari za kudisinga tuzohavura tuza turatinya kuguha ibiganiro kuko urumva ko uzoduteranya n'abantu vyo birabaraba. Bakunzi bamenya N'Ibi Media n'abakunzi ba Fezi Rappa tubibutsa yuko chaîne YouTube ari yindi nyene ni Menya N'Ibi Media ushobora gukurikirana uciye ku mbuga zose hariyo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok hose ni kwa kundi nyene hahandi ni Menya N'Ibi Media no ku rubuga rwa YouTube n'izindi mbuga bakoresha ngaha mu Burundi wandika Fezi Rappa umvise ko ari R ntoya gushirako na A na pezi biri na A ya kwa kundi hahandi hamare Fezi Rappa turagushimiye kuba washoboye kutubwira vyinshi mu vyihishije mu muziki w'ingozi tunagushimira kuba washoboye kwitabira ikiganiro cacu ca Menya N'Ibi uno musi bakamenye vyinshi kuvyerekeye ivy'umuziki wo ku Gasaka downtown. Ya naco biba bitwaye ariko wambagije ngo nzoguma indirimbo za ya suko bimeze nibaza yuko indirimbo igiye gukurikira ni indirimbo nise agasurira. Amazina no kwakomeye bro ni indirimbo nise agasurira ariko gusa kenshi muzokumva mu izina bitwa Magnifique n'umudemu so umudada habwa no mu producteur basi no mu director akora amasanamu ari wankorera isanamu ariko gusa systema izoba ari so forme yo kuririmbira umudada ariko gusa novuga yuko igitekerezo cavuye ku mu producteur wanje bitwa Magnifique. Safi ntiwumva rero amare Fezi Rappa turagushimiye tunashimira n'ababidufashijemo mu buryo bw'amasanamu kugira ngo ibintu bize bitagase tunizera yuko n'undi musi tugukeneye uzoshobora kutwitaba. Ya naco biba bitwaye kweri na cane yuko ndi mu gusimbira kuza kuba mu gisagara ca Bujumbura. Bana welcome wabo w'umuziki ubu niho wicaye kera iwabo w'umuziki hari ngozi kuko murazi ko ba Side Brother bose baba bavuka ngaha ba Cancho wa Misi baba barabo ngaha ba Gome n'abandi benshi ariko ubu mugani wa Fezi Rappa sinzi ko ari vya bindi yavuga vyo tuma umuziki w'ingozi warasubiye hasi wigira Bujumbura. Ya mihimbiri kutavuga yasubiramwe ya mihimbi. Oya ico kintu ntaco nshoboye ariko gusa turabe nyimbara koko bakabura turabe twikebuke kuko umuziki wose wimukiye Bujumbura kamembe. Ama rero turabashimiye stay tune kuri Menya N'Ibi Media no kuri Fezi Rappa urubuga rwacisha kibikorwa stay tune murakoze.